nukuvuga ubugumba bw'iwose ubwo bwaje inyuma yo kwibaruka. Voilà nubwo we nyene yirondere ku giti ciwiwe. Abakobwa bariko baratwumviriza. Umuntu arirondera ubugumba nyene ku giti ciwiwe. Yes, mwabakobwa muri ko muratwumviriza. Ubugumba we nyene urashaka kubwironderera. Ubwirondera n'ukwaye. Gute rero dusigurere kino kintu guys munote kano kantu mukandika ahantu tukumviriza abasore cyane cyane mumviriza abazoduhendera bandika akajambo nukuvuga urashaka kubona ukavyara umwana wa mbere ushaka no kufisa 18 cyangwa 15 cyangwa 16 kavuga ati jewe n'ukuri igitereko cyanje kirakomeye ndavyara wa mukobwa ukagenda ukicara ngaho kavuga ngo jewe ndavyara mugabo ukaca rero kubera umaze kuyaga n'abagenzi baba bakobwa aho byati we warasamaye ndo watwaye ni ari bwagere wakijuju warasamaye bakaca kwigisha imikenyuro batigenda uko uzobikora ubikore kuca kubikore guhera kwa mbere gushaka kwa gatanu cyo kwa Mungu ariko uzuragenda ugunywa amapirire unywa ugura amapirire zase butandeze rugenda wuhagira nk'ibinini byanuzenya agenda yuhagira nkazamara moja uko umva imisonga y'umutwe acumira ivyo babaruka kudumira ntuzenya ibuprofen akabimira nkuko nyene rero ofir amezira uzogenda ubinywa ibintu kuvuga udusanga uciro nk'umugabo akwizera gushira mu rugo cagitereko cyo waramaze kucankiriza rero udusanga urabuze mu byaro kweze bipirira nyene byamaze kuba kwa febrisa igitereko indani umukobwa yamaze kuvyarira muhira kesha amaze kuvyarira muhira kugira ngo aronke umugabo kesha aba yarushe amaze kuvyarira muhira n'abavyeyi baramucunga bakamucunga gose bigatuma aronkana nyamuranzi nyamuranzi iragiye kurangira yakurangire uwo mukobwa ko yabamuzi amuzi neza ko ari umukobwa yavyere muhira mugabo yagerageje kwirinda hari ikintu kiza ari impanuka mugabo reke kije ari impanuka ukagerageza ukirinda niho rero nyamuranzi yaca akura kugira ngo akurangire wa muntu ko ubu dukoresha Facebook na WhatsApp man nibisigura ngo mugihe je no banakunda nashimye umuntu ngo sinoraba ya mugihe mugaya mishutse ukuri yambwije ukuri kigenda afise umwana byuko nanje nkanumva umutima wanje umwugurukira umukunze ntacyo mbuza yuko ntamurongora kabisa ico ntacyo mbuza kuko birabaho birashika mugabo ikintu kibi kibishe ni kuvuga ati umuntu akaza akakwibeshera wamubonye akafoto wabonye fresh muranahuye fresh ahabwa ati je ndacyane kuri ntabwo ndacyari sugi ndacyari isugi sindana raba mugazosanga afise abana babiri canke mugakibagira wa muntu yamukura azero man kuva kuri 0 subscribe Cindavyo ingene cyane yaduze ku mwanya mutoyi cyane ku nguvu nyinshi zidasanzwe ushaka kugira n'amatoho ama content ibiganiro byinshi kugira ngo iduge nini rero ico kintu ni kintu vraiment cyambabaje ku mutima nukuri mugana w'Imana yarabiravira avuga ati uyu muntu ararenganywa niyo cagwa burundu jamari sinoce ndamuta haje Imana yibonye umuntu arengana ututorana na Fabrice impano video acara kwitore si Fabrice gusa ndiko ndakora filme nyinshi ndiko ndakora filme inkongoro y'ikibi igera twika ibona ari ni duheruka gukora igitega cyasha uzoyibonamo ba Kadola Vere irahari Yes, urakunzwe wa G5 Media mumeze gute murameze neza je nameze fresh kabisa ndi mponda marembe kubera ko Imana yandamukije amahoro izina ryanje ni Elma Love mwarimu murabizi neza yuko buri gihe muranda babwira ati iyo turamutse twagirirwa amahirwe tubanze dufata amasegonda makeya dushimira Imana kubera ko hariho benshi babagemye bataba baronsa amahirwe yo kuramuka nkawe ariko je nawe tuba twaramutse nta kiguzi tuba twahaye Imana nta kintu na kimwe tuba dufise dusumba abitavye umuremyi canke abatagira amahirwe yo kuramuka ubwo rero n'ubuntu bw'Imana ndetse namahirwe yo kurondera tuba twabaze kuronka kuko Imana ibidufise ko iyindi migambi nundi munsi rero uwundi munsi umunezero umundi munsi wo kugerageza uwundi munsi wo kurondeza amahirwe ndi kumwe n'abatumire banje babiri ubona neza yuko bifashe neza barahagaze rugabo nyene si bwa bwana si bwa bwana neza ni bamwe mu bafise inkingi ya sinema mu Burundi ni bamwe mu bariko baragwana bakorera igisata ca filme ndundi ngo gishike ku ntambwe ndetse mwese mudukurikirana
mushobore kugirirwa umumaro mu nyigisho mukuramo ndetse nibibahereza umunezero mu gihe muba mwiriwe mu bintu bibatera stress. Niko bimeze. Mbere ko ndabakira ndabanza ndabasabe mugire subscribe kuri G5 Media kugira ngo dukomeze kwagura umuryango, ariko kandi amashugwe y'aba bantu mu bampere muri commentaire mutibagiye partage nyinshi kugira ngo ibikorwa byabo bishikire abantu benshi yuko ndi hano nk'umunyempano atayindi support mfise atari gushikana impano y'umurundi mugenzanje kure bivanye n'ivyo asanzwe akora. Sasa bene data mwihereze moya basi aho nari mu kwite chance. Cheers kubwanje. Yes ndahera kuri Jamali. Salama papa. Salama. Umeze neza? Ndashima cyane. Nta satani. Nta satani? Tumujire kure. Ugu muvyibuha papa. Ibanganiriye. Cyasi ndakurusha wewe. Oya jewe uzombaze se uvyibushike nzokwishura mu ibanga rikomeye cyane. Uzonyishura nta ngorane. Gusa nanje n'ubuntu bw'Imana. Ariko umeze neza. Ndashima cyane. Umunsi wawe watanguye gute papa? No munsi nuko ndashimira Imana. Ku masaha tugeze ko novuga ati nta Imana iranyima. Byose bimeze neza no gushima. Kabisa hajya iyo uramutse uvuze ati Imana irampezagije amahirwe ndugure amazo ndabona ko amasakanuye ndabona ko ndi mu nzu nyene muhiri wanje impemo numva ko zisohotse. Ni kihe kintu cyambere utangura gukora? Icyambere ntangura gukora icyo ntangura gukora nuko ari gushima. Kandi gushima kwa mbere bihera mu mutima. Ndifuza ko ibintu bitatu vya mbere ukora ukivyuka buri munsi nyene bitigira bihinduka. No kuvuga ikintu cyambere nkora nkivyuka sinovuga ngo ndabikora imisi yose. Ariko no gushima ntidushima imisi yose. Ari gihe bipfa nuko gusa Imana izitubabarira ubundi bwo turabanyabyaha. Gusa haraho umuntu vyibuka akavuga ati uno munsi nkurikije ukuntu abandi ngize imisi mbona bimeze, hari n'ababuze abantu canke batari mu buzima bwiza, ukabona uno munsi ukavyuka wumva umengo nta namwe babara cyangwa ukavyukira ku mirimo nk'uko bisanzwe. Umuntu haravuga ati ahubwo mu mutima wakoze Imana canke ntubivuge mugabo Imana ni nyene imbabazi urumitubabarira mugabo ubundi ikindi no wankunda ndakunda akazi kiwanje sanzwe nkora kabisa kuko kenshi iyo mbyutse niko mvyukirako. Uzindukora mu machine TV na export abigeze he? Ahubwo hari n'igihe mbyuka saa 8 y'ijoro canke saa 7 aho ni ugasanga niyo masaha yanje kuvyuka saa 9 y'ijoro ko oye mbere niyo exportation itaraba ahubwo ntaraheza byose ukavuze kumonta nkavyuka kumonta exportation igaza kuba nka 6 zo mu gatondo canke saa 1. Mama yake na mama we mu byo nkunda akazi kiwanje urakazi na urabizi ngene bigenda utabikoze mu ijoro ucisanga umwanya ugoye. Yes nashaka kibazo cy'amatara cyane nkunda cyane mu gatondo ndakunda kurya chapati. Na nyumbani kula chapati marange niba bitatu nabihejeje kabisa. Yes ndi kumwe kandi n'umushinga ntahe hano iruhande yiwe mze baba. Umeze neza? Umeze neza cyane. Ntari Imana. Nta satani. Ndashima Imana cyane. Kabisa. Yes nuko hajya abatakuza akazina ni gute? Abatanzi ni wakakunze Alfred. Nk'abandi umukinyi wa sinema. Kabisa. Uyu numwe mu acteur principal ba filme umugore wisema. Neza ndifuza yuko unyishura ikibazo kimwe tu. Imbere yuko ntangura ibindi byose nshike kure. Kubera iki wise umugore wako ari uwisema mu gihe ari warananiwe kumwe umunezero ngo muvyarire umuhikibondo? Numva ko ari wari umugabo wisema. Icyo umugore wisema waramuboneye bivugisha ukuri waramuboneye? Umugore wisema sinamuboneye. Yagiye kuba umugore wisema aruka amazogira mu rugo. None iryo sema ryavuye kubera ko magusaba umwana ukamumwima. Umwana atangwa n'abantu babiri. Rero umwana amaze gutangwa n'abantu babiri umwe abuze kuba yoshikana ibituma umwana aboneka. Birabaho. None urisiri ko ari we yabuze ko uri itetera ko yakadahari ngaha. Bakubeshuze. Ivyo mu miryango birabaho. Mu miryango birabaho ugasanga nk'umuntu azanye umugore kenshi bikunda kuba nko ku bagore bavyariye muhira. Abagore bavyariye muhira ivyo birakunda kuba bako akaronka umugabo
yaramaze gucoka kubera umuntu yamaze gukora bora shaka gucoka ku mwana umwe none umuntu yamaze kuko ndavyumvise yarakubwiye ati je ndafise umuhungu nta rusoro ubona hayi kuvuga ikibazo kiri kuri wewe numubeshera umwana umwe si kibazo umuntu yamaze gukora bora nkuva basena umuntu yamaze gukora ibikorwa kenshi mu gukobwa reka ndavuge mu kindi cyumvikana umukobwa yamaze kuvyarira muhira kenshi amaze kuvyarira muhira kugira ngo aronke umugabo kenshi aba yarushe bica kure nyene aha tuzari twamaze kwinjira mu kiganiro nyezi na bene data nta gutinda kugira ngo ibi bibe wiyumvire nk'ivyo kandi wa murongo uzi ko afise uwundi mwana ukagaruka kavuga ati nyene gutwara umuntu yarafise umwana bica kure bino bintu bitwigisha iki kuko tugeze mu isi abakobwa benshi bavyariye muhira benshi bice byinshi cyane bafise abana base bari ku ruhande batari mu marorasiyo nkuko vyari bimeze bino bitwigisha kuri batwebwe dusanzwe tukirondeza tukirondera abo ku ruhande usa n'uri aratubuza ati burya ari wavyaye rero ndugira ngo washacoka cana naye kera niho vyagenda neza kera niho vyagenda neza kubera kera amaze kuvyarira muhira n'abavyeyi baramucunga bakamucunga gose bigatuma aronkana nyamuranzi nyamuranzi iragiye kurangira yakurangiriye uwo mukobwa ko yabamuzi amuzi neza ko ari umukobwa yavyere muhira mugabo yagerageje kwirinda hari ikintu kiza ari impanuka mugabo rero kije ari impanuka ukagerageza ukirinda niho rero nyamuranzi yaca kura kugira ngo akurangire wa muntu ko ubu dukoresha Facebook na WhatsApp man dukoresha Facebook na WhatsApp Facebook na WhatsApp rero iraguhenda ikaguhenda ukibaza ko wa muntu ataranavyara amugabo umaze kubana ugasanga yavyaye iyo umaze gusanga yaravyaye ega umumaze kwambikana impeta umwana za mu nyuma ariko hariho n'uwundi mubana ubizi ko asanzwe amufise nyene kandi ukamukunda umuvuga ati nyene uramufise mugwe navyo bitwaye ibyo nabyo bwabigireko kubera ko uwo mubanye ubizi n'ingorane zizotukamwo urazemera warazirengeye ko kwa jibi nandi ndavyemeye kandi nzoyigumamo kwa kundi nyene navyemeye kabisa mugabo hari gihe nawe kubesha mugabo je umugore isoma ntiyambeshe nandi ndabizi Jamal urubatse nandi ndabizi urashara umujeni iyo wumvise ibibazo nk'ibi biri mu mago je ndavyita yuko ari amabanga y'urugo iyo wumvise ibintu nk'ibi mu rugo hariho abantu usanga bizana injyane guhura n'abakobwa bamaze kuvyarira muhira niki biraguha inguvu zo kuvuga ati bana mimi ntawo watu cyangwa uravuga ati sha wapi muri make ukuno bivuga ibintu byigaragaza mu kino gihe tugezemo muri rusangi bisa n'ibicana intege ku ruhande rw'abahungu ariko nubwo twavuga ati ku ruhande rw'abahungu no ku ruhande rw'abakobwa byose biracyari neza kuko tuvuze duti umukobwa bwavyariye wawe mbe yavyajwe nawe igasiwe yiteye inda n'umuhungu mugenza rero novuga ati ni gihe ibi byose biriko biraba bijana n'igihe tugezemwo rero mwice gukunyene biba bibaye ku mpande zose bikaba ku muhungu no ku mukobwa twese turagerageza kujana n'ibihe tukabitahura bavuga duti nimba uwo mukobwa nkuko yabivuze uyu birashika paraxida hari inda batwara paraxida ari ibintu bicyacitse atari yabiteguye Hagi muhari abireka kwitegura gute yafashwe ku nguvu canke birashoboka ku nguvu navyo biriho nduguya hama ntutabaze ati genda afashwe ku nguvu yererere muri kino gisagara ca Bujumbura amaze afata reka hari igihe uvuga uti erega gufata ku nguvu biri kwisha kuko none nko mu gihe umukobwa umuha drogue aho se umufashe ku nguvu kuko twovuga ngo dukoresha za nguvu z'uku tuzi hoho n'abakobwa barazifisa abo barazifisa bizosanga bigoye akisanga vyabaye nimba izo droge bamuhaye ugasanga ntanazi imbere n'ababimuhaye ntanazi n'ababi niyo ndo wayimuteye ugasanga arabiyobewe akaba buhihwishe gusa akagereranya rero no kuvuga ati ivyo wari kurambaza ikibazo ati mbega urifuza ko birakuhi kuraje yo kuronka kuba jene mu bifata gute iyo muvyumvise neza neza nico kibazo canje nyeze kibazo kunocishura bajene twifata ko ari gihe tugezemo niko no kwishura utazo nka mugenza ugeze indano utangure kugira ngo ya nibisigura ngo Hermalo nibisigura ngo mu gihe je nabanakunda nashimye umuntu ngo sinoraba ya mu gihe mugaya mishutse kuri yambwije ukuri kigenda afise umwana
byuko nanje nkanumva umutima wanje umwugurukira umukunze ntaco mbuza yuko ntamurongora kabisa ico ntaco mbuza kuko birabaho birashika mugabo ikintu kibi kibishe ni kuvuga ati umuntu akaza akakwibeshera wamubonye akafoto abonye fresh muranahuye fresh ahabwa ati je ndacyane kuri ntabwo ndacyari sugi ndacyari isugi sindana ndaba mugazosanga afise abana babiri canke kabisa neza twinjiye mu kiganiro nyezina turiko turayaga kuri filme yitwa Umugore Wisema ni filme nziza cyane bene data abantu batarayikurikirana iri kuri Fabrice Mpawenimana yes kuri YouTube channel ya Fabrice Mpawenimana waneza yuko igeze muri parti ya gatanu ya gatandatu yes yasisi bivugwa ndetse n'igice cindwi kiraja ko ejo cyangwa no musi kumugoroba ibyo n'ibyo urayibona tu wanditse Umugore Wisema niyo iza neza rero twinjire muri carrière ya filme muri rusange Jamari umaze igihe kitari gito uri kurakorera muri ino carrière ndetse umaze gukora ibikorwa byinshi cyane aho bigeze wosigura gute filme Ndundi murakoze cyane aho bigeze mu gihe maze muri industry ya filme Ndundi novuga ati filme Ndundi urwego igeze ko rurashimishije cyane cyangwa kuno yisigura mvuga ati ni ikintu ciza cyane cyaje gutuma agwaruka rwishi rwegerana rukamenyana rukanahura rukunga n'imiryango kuko twararose kuva twinjiye twararose indi miryango itandukanye na ya miryango y'amaraso twavuyemo rero novuga ati filme Ndundi aho igeze naho gushigikwa cyane gose kuko igeze ku rwego rushimishije tugeranije no muri 2020 2020 bitera bigira imbere abo bose dusaba tumenyana nuko twinjiye twahujwe n'uyu muryango industry niko rero novuga ati turashima turakenguruka kandi turanizera n'imbere cyane cyane kandi twanashimana namwe mudufata mu mugongo mukagerageza kutwegera kugira ngo mwumve ibidura radishinga cyangwa ibyo tugona muri iterambere rya industry ya 257 kabisa je natangiye kumenya uri hafi cyane na Mr Sami ndetse tumuhe pole kandi ahari kubera ko ari mu bihe bitoroshe igihe umwe wese acumvise yumva neza yuko kibabaje ivana ryawe na Mr Sami yari imeze gute ubu mubanye gute iyi ntambamyi yahabaye kugira ngo mutandukane utangure gupambana ku ruhande yari iyihe muri make ngerageje gushaka ico kibazo Mr Sami novuga ati kwanza Imana imuhe kwihangana kuko umuvyeyi nanje nzikende nkunda umuvyeyi wiwanje nama nivugira ati igihe nzobura umuvyeyi wanje nubwo nzafite imyaka 80 nzorira ico kintu umuntu ndakivuga nzorira nubwo nzobangana rero Mr Sami ihangane ni urugendo turimo rero ku ico kibazo uri kurambaza neza kabisa ku ico kibazo uri kurambaza je Mr Sami ntabwo twavanye Maro ntabwo twavanye kuko Mr Sami twahuriye ahubwo muri team ya Rukundo TV yes rero Rukundo TV nawe nkuko ubizi Rukundo TV ntabwo ikora rero kandi sije nayo Rukundo sitwe na Sami gusa twari turimo bakanya nabo se niyo bari ba Jedidia niyo bari n'abandi benshi ariko inyuma ya Rukundo TV gusambuka benshi bakomeje gukorana ariko wowe ndakubura muri circuit yabo kubera iki kiriya gihe no kuvuga twarashwiragiye muri make twarashwiragiye tuvuye muri Rukundo TV umwose agenda uko ubundi agenda uko rero novuga ati Jose nabandanije kiriya gihe nabanje ibintu byo gukina naciye ninjira mu mwuga nyezina naciye ninjira mu mwuga w'ubukameramani tufatana na Rukundo ariwe Gogo Love apa sasa ndacakuza ndagufise papa ndakumva mutama rero ndandinjira mu ivyo nukuvuga nivyo nabandanije nabaye mu kameramani wa Gogo nkuri kurabivuga naramukoreye igihe kitari gito nanuze na ujya nani Gloria Alice nyene nawe nyene yaratanguje ivyiwe nkuko Sami yarafise ivyiwe nkuko uvuga ngo baragiye barakora ivyabo bose baragize benshi bagiye barugurura ama YouTube channel yabo batangura gukora ukwabo rero mwabo bamwe narabakoreye kwerekerewe kuva gukina ukaja gukamera wabonye umenga gukina hamuna kitu kabisa wishakira ivyungu kavyihuse numvise impano yiwanje mengo siyo gukina cyane sivyo wawe ndabona ndumva kuko ukuboko kwanje guma kunjya
kugomba gufata kamera n'amaso yanje aguma yumva yokora editing yo kweditinga kuri ekra ndaryoherwa nivyo rero naciye njamo gusa n'ubu ndakina kabisa guhura rero n'aba bashinga ntahe gatangwa gukorana byari bimeze gute papa reka unyishyure iki kibazo guhura na Jamali byari bimeze gute guhura na Jamali twahuye nyene mu bintu ibi nyene turimo twari muri twahuriye ndiko ndakina muri Jibu Films turahura mbona arashoboye ibikorwa nane mbonye abishoboye ndamwegenda mbataye abana naje ndakeneye kuba no kintu kwanje kubera iyo muri kundi nkuko ariko arabivuga nawe ne yarinze avana nabajya abantu naje navuye muri kundi narimo nagwateka ntangiye gukora kwanje ndu kabisa maze kuhura nawe mbona umuntu ashoboye ndamwegera turakorana na n'ubu turacari kumwe kandi numva sineze kuvana nawe muri no misi kandi sinanavyifuza ndifuza ko menya urugendo rwawe rwa filme imbere yo kuhura n'aba bantu kuko jene gambere dukoranye ndifuza kumenya byinshi kuri wewe yego imbere yuko duhura n'aba bantu mu rugendo rwa filme nabitangiye dufise ikundi aha mu Cibitoke gato mugabo iza gusamburwa ko hariho abantu baba bahuje imitima n'ivyumviro umwe ugasanga aratanye tutarubaka igikorwa nyezina ugasanga rero umwe wese agiye kwibako niho rero nagiye gukina muri Jibu Films ncampura naba bica bituma ntangira aho nyene nduka kabisa kandi rero uno musaho bigeze mbere ko turangiza iganiro ndifuza ko umenya aho wifuza kugera naho uri urabona ko habuze iki kugira ngo ugere aho ushaka habuze umwanya ko umuntu ategura amasaha ugasanga ageze ageratsitaye umwanya urageze gute cyangwa ari n'ibintu ari n'ikimunguruje aho nambuti yacu ureje nkine umwanya nayo ibikorwa byo birahari ni byinshi ibikorwa birivugira Jamali wewe ushapambana sana ndugu yangu sana ushapita mwa hivi na hivi na hivi uko ndifuza ko menya iyo wanarije ukaraba bivanye naho we wipfuza nawe ubuzi kugira ngo uhashike niki kintu kikugoye muri make Elma Love novuga ati igihe ndayimaze nk'ibintu sigiye kirekire cyane nubwo avuga ni igihe kinini uri ikintu kirenga imyaka ibiri ni kinini ndugu yangu ntabwo kibari gito si gito gusa nyine umuntu arashima hageze hama novuga ati ikintu kibuze nta muri make ntiturengera Imana nta kibuze icyo nari kuvuga ngo kibuze cyane mu gihe no mbuze amagara yo kubikora amagara yo kubandanya mugo umwanya ngifise amagara reka simvuye ngo hari kibuze Elma Love simanuza Imana nakuvuga ntaco uriyemera reka tubandanye dusakira pole pole bizogenda neza mwese tubandanye kuba hamwe gukundana tureke kujyana imisaya ngujya oya dukundane industry ni ya twese kabisa industry ni ya twese nimba ari ushigikira kwa byacu uri yashigikira kwa byacu iyi film umugore wisema ntibagire ngo bareke dufashe twese tuyirabe natwe turabizi wanyu turabiza bariya bose twahuje n'ikintu kimwe kuko nikimenya ejo nimba duhuye ejo nawe duhura n'uwundi nawe uhura n'uwundi tugatera twese duhuriye hamwe cyangwa dusanga turahuriye nko muri ansema kanaka cyo tukamenyana rero novuga ati nta kibuze na kimwe ahubwo ikibuze rimwe na rimwe ikunda kwigaragaza reka ndakivuge gatoyi ni urukundo urukundo harabuze urukundo kugira ngo umuntu ashobore gushika kuco ashaka ndugu yangu gute rero tugasigure gatoyi tukagure gatoyi urukundo gute ubuze gute muzihe nzira urukundo ni mu gihe ushumba hari abantu dufitane tugirirana amashari kana amashari ngo naka nimba jewe nkuko urana nkuko twaravuye mu matima katandukanye nk'iyo rukundo tufite tukayivamo kumbura ugasanga umuntu araretse gutuma ko mwiye mwarigeze gukorana akavuga ati toka akabona abona umengo nyene uracyari umwana nkuko akavuga ati akabona ko umengo nta kintu urakareka kukwegereza nimba umuntu waremeye kumurera kureha mu mucutsi na cyane cyane ntufate umuntu akiri mu nsingu cy'umuta utazi ngo hazoza agaca kamujye bivuze ko wagutaye iyo bari rukundo canke iyo bari sana rukundo ivya rukundo vyovyo rukundo ni birebire oya je ntuncika utansiguriye ako kantu uko urinze uvuga uvyo gutana hari umuntu yagutaye
ntuncika kudakorana kwawe na Rukundo byavuye kuki atunga Imana tuvuge umugore w'Isema urumva tuyikurikirane ni story zo ndende sawa banzu nyishure hanyuma dushe tubandanya n'ibindi gutandukana kwawe na Rukundo yagutaye biciye mu nzira izi ko mwari ko murakora ibikorwa bimeze neza yasanze ari we yitaye we yarazikwa naye mugasanga ni we yitaye uko puro mama nayo karakora yes ndabizi ega n'umwe kukubaza ati ibikorwa byo kwa Rukundo ko nabibona ndavuga logo love ko ntako ndabibona mukwamiye hehe urumva ko mwamaze no gutandukana n'amakuru nari Malove reka naco ndakavuge mu ncamake nukuvuga Malove aba cameraman bakora akazi karuhisha urabizi ko akazi kamwe amaraso akazi kagoye umuntu murakaba inshuti mubaye inshuti ukamutangura cyane ukayicrea sivyo création gratuite sivyo hamukayikorera kuko mu cameraman wawe story ni wewe byose kamera ni wewe nuze montage ni wewe byose urumva ukaca usanga umukora amezi 8 yamara kumunetsa cano wamukorera gratuitement ivyo bintu byose wabikoze amezi yose ku buntu atara 10 ashiramo amezi 8 naramukorera amezi 8 hajya abona ko umusaruro avuga ati tugama duhana umusaruro acavuga ati no acarondera uwundi mu cameraman arondera uwundi mu cameraman ni ibi rero niyo message notanga no kuba boss iyo message ndayitanze kuba boss s'il vous plaît ugasanga mu cameraman mwabaye abagenzi nimba uyu twatanguranye nkamubwira ati Mutama ndagukunda kuko wanyetse umutima mwiza reka nanjye ndaguha ingufu Imana yampaye ndagusponsorize mu ngufu mu mpano Imana mfise ubunye ko zosanga arateye imbere akaca avuga ati jewe singikwiriye gukora na Jamali reka ndondere mu cameraman wo mu Rwanda ari udukorana reka ndondere mu cameraman wo kwa nani wo kwande niwe mbona ko butuberanye mugati bagira wa muntu yamukura azero man kuva kuri 0 subscribe Cindavyo ingene cyano yaduze ku mwanya mutoyi cyane ku nguvu nyinshi zidasanzwe. Urisha kugira n'amatoho. Buritse ama content ibiganiro byinshi bigira ngo iduge nini. Rero icyo kintu ni kintu vraiment cyambabaje ku mutima nukuri mugana w'Imana yarabiravira avuga ati uyu muntu ararenganywa niyo cagwa burundu Jamali sinoce ndamuta haje Imana yibonye umuntu arengana ututorana na Fabrice Impano video acara kwitore si Fabrice gusa ndiko ndakora filme nyinshi ndiko ndakora filme Inkongoro y'ikibi igera twika ibona ari ni duheruka gukora igitega cyane uzoyibonamo ba Kadola Vere irahari Remi Nice niwe muntu ndamushimira Mungu arazi ubwenge n'ubu ndabivuze kuva dutangura nta wundi mu cameraman aranzanira dukoranye umwaka urenga na urabitse nije nuguriye cyane yeza nisanje nkikorera ico kintu yararushije abantu bose umuyindi ariko waraguhema nta gukoresha ubuntu nka Rukundo nawe nyine twatanguye tukorana nk'abagenzi kuko nawe nyine narabona hakura umuntu wese ndabona hakura nkabona ati ntacararo ngamaze kuronka yaranshize kugashara avuga ati Mutama twatanguranye nawe uraberewe akantu mugurumva ko ataciyana ngo nuko ngo amonetije arose amahera no nico rero iyo message ndayitanye ku ba boss vraiment mwirinde guta umukameraman kukamera no kumonta mesheza birajya amaraso biratwara inguvu bituma ugwara amaso yacu usanga umengo turamanywa rumogi tutangura umogi batwita ngo turarahe ngo muracoma ngo imyose yarabamaze na urabikubwira kenshi voilà ndashobora kuzinduka nimba nzirutse saa 9 y'ijoro nkamonta video nkasanga mpejeje saa 6 ntagiye mu shooting saa 6 y'umurango hagiye nsire muri exportation cyose kwiremba komane ngo ni ukivyo ibanze cyabana ryama kuko mbona ni anajama voilà boss Fabrice unabisikia niko na boss hapa behind the camera anasikia unasikia malalamiko ya watoto wako sasa wakunzi wa G5 Media jena ari kumwe nabo muri Impano video tuyaga byinshi kuri filme umugore w'Isema iri kiraca kuri YouTube channel yabo neza mu kurangiza tujye ku bibazo vya TikTok TikTok questions ndahera ku musaza ngaha usakanyobwa karaheze mugabo nanje ndahejeje biraherana boss ari nyuma yanjye arakumva inzu ibifusi boss ari nyuma yanjye arakumva amenze ngo karakaze urakubita inzu ibifusi mwe mu makoka ahubwo mwe amakuru mufisi wambwiye ngo muvinyungura ngo Jamali ngo ntahoshobora ngo yacari umwana abesha kwe neza uwo guha award imwe kababwira ati yihereza umukinyi umwe mu Burundi wo yiherezana ucudise ugwa n'impamvu ari we yoyiha kurema abo mukinana nk'ubu umuntu no yayijewe
uraza ukunda umuntu ukiyanka ukunda umuntu ukiyanka oya ni utanga award iyo bayiguha ntibagusize mu bakompeta oya ahubwo ni utanga uri muri jiri wewe yego cyane banza kubona rose wowe arose nituzi nizo ufise ngene zingana mugabo ntugende kumenya gusa turaguhaye award ngiyo cyo gikomeye kiri imbere yawe gihe umukinyi umwe chaka bibasi dufate wewe ko bagwaye kimwe muri aho kanya ubo yarakoze neza no yimu rero nturaba amafilme y'u Burundi nturaba abakinyi vuga ati abakoko barakubita nere ko mumwe kwakira yo award ega ubo yarakoze neza no yimu mugabo ubo banyene acha amwe bagabo Chenge ne inyishu bega ntuvuye wawe inyishu ubu nk'umuntu no yihabu nyene Cheno Haremi nice. Haremi nice. Kabisa. Yes, TikTok kuri Jamari. Sawa. Turafise Sabas, turafise Abel Nduwayo. Umwanditsi mwiza hagati ya filme Ingaruka na The Craziness. Wohiye. Uvuze nda nk'umwe muri abo. Yego. Hagati donge reka duhe filme. Hagati ya filme Ingaruka na filme The Craziness. Nyene ega ni hatari biragoye ega habura na babiri agatsindo kandi muntu mu gutaha agashimwe ntaraba ngo wageze ngene kusigura yengene yakoza kumubwira ebana ntaka yitamwo ego ceno yiha Sabas muri Ingaruka yes nuko turafise Kado Kaver turafise na Mutama Bere kwe yubaho arafise ikintu afisangije ngaha ayi muri Ndazi novuga ati ni papa wa industry avyumva hari kabisa yarayizigamye cyane arakunda ugwaruka kandi abijamwe tanyungu ziwiwe arondera abandi haro beshi bagenda bavuga ngo ku industry harimo amahera menshi ngo hari mwiki nta mahera menshi arimo mugabo yabigiyemo kugira ngo ahubwo avuga ati ashigikire ugwaruka gwoga gwegeranye yirondera uburyo mu byo mu business yiwe ndamushimira cyane Abel akandi turazanya aranzi cyane n'umuhungu wiwe aramuzigame cyane nawe niwe mundi muntu afise mu cameraman akamuzigama akamugumya kirekire Pasia yubawe cyane kabisa turafise Kado Kaver turafise na Alvera Muhimba best actress wahandi asha aho kweli ntabyo kuri ndagirana no yihanunze Kado Kaver kubera iki kubera va mwihora yaragufuse yo reka yaranyirahiye n'intore ngiye kumubona mu yindi azoza bafutanye kandi ega Alvera ni novati ni passport ari muri gospel maze kubura ahantu henshi ni umujournaliste ariko journalisme yarahevye imyaka yariyo muri Rukundo News kera yarayitanga bamusubireyo hari kera niyo yahereye ko ndamwibuka kibizamwo kakonotse akiri unamuwaza akiri kampra akiri akiri muto basi akiri kampra yes nuko bakunzi ba G5 Media nkundira ndabashimire mwese mwadukurikiranye gusha kuri no mwanya kubera ko wari umwanya munini kandi kudutiza umwanya mukadukurikirana gusha ku mwisho n'urukundo ndetse n'umwanya kubera ko umwanya n'amafaranga bamwaduhaye ubutunzi bukomeye cyane hagati yanyu reka nshimire kandi n'abatumire banje bagiriwe amahigwe ndetse nanjye nkagirwa amahigwe tukabonana tukayaga twayaze byinshi ndabibusa kandi yuko filme umugore wisema iri kuri YouTube channel ya Fabrice mpawe n'Imana Hatungimana yes ya Fabrice Hatungimana ariwe Fabrice wa Impano Video benshi baramuzi n'umuvyeyi yakoze byinshi muri entertainment byinshi mubona bavyavuye mu maboko yiwe byinshi bavyakozwe n'ivyuma vyiwe ni ibintu byinshi cyane akora baneza yuko ibikorwa birivugira ariko wakicariye inyuma gatuza tu akipowe ndabashimire ko nyamwampa murakoze cyane nanjye reka nshimire ndagushimire kwanza wewe washoboye nawe kuvuga ati reka tuyage ndashimiye na Fabrice n'umuvyeyi mwiza yazibeshi baramuzi sigena mushingi naje nyene muri industry baramuzi bari baramuzi bakamikazi baramuzi n'abandi benshi bagiye baca abo twagiye dukurikira twese nukuri n'umuntu mwiza n'umuntu ucisha bugufi nukuri uwo mutima Imana yumugumirize niwe rero no bwati no kuva ututaramenyana twaye tuzinanye ndamushimira cyane nk'umukameramani aranyitaho kuvyuma akavuga ati umwanya ntaragura ivyi wanje akanshigikira ndamushimiye cyane gose ndanashimiye cyane n'abandi bose
bariko baradushigikira muri ibi bintu. Ndashimiye cyane Abel Nduwayo, ndamushimiye cyane King Sabas nawe aradushigikira, ndamushimiye cyane Remy Nice dukorana cyane ibintu byiza. Ndashimira cyane n'uyu muntu wanje, umuntu anyubaha nubwo navyibuke kunsumvya, aranyubaha ahubwo akanyita papa wiwe. Nanje barabinca umutima iyo amuze ati papa, kikanca umutima. Ariko kanare wowe mwise papa, ariko umuvyeyi wese hari umuvyeyi w'amaraso, hari umuvyeyi wo mu mpano, hari n'umuvyeyi mu bintu byose. Aho uzogenda uzosanga umuvyeyi, uzogufata ukuboko wese mu kintu kanaka azoba ari umuvyeyi. Murakoze cyane. Yes, ku ruhande rwawe papa? Ku ruhande rwanje Fabrice wewe ndamubaha nka papa kandi akamfata ukuboko cyane rwose ku rugero rushimishije. Rero ndashimira uyu wewe wararenze mu buzima bwanje, yaje ari ingaruka nziza nari nakeneye kuva kera. Yari Imana imugirire neza. Fabrice nawe ni papa, nta n'ibyo norenza aho umwana na se baba barenze ku bintu byinshi cyane. Umwana na se baba barenze ari ikintu uko umwana agusabye umukate ntumuhibuye, aguha ibikwiye nka se wiwe kabisa. Rero ndamwubaha, Imana imugirire neza, imubandanye n'umuryango wiwe, ebane bagirire neza nta kibazo, ibyo basaba byose Imana ibaha. Turafite n'undi wungirije uyu umukameramani bamwita King, arashoboye angerete bana respect. Ni wa muhungu wiwe umwe mukengera cyane muntu nzenyi wa mugaya, umwe wa muhungu wa mugore wisema yakatanye wa muntu ujya nyene. Okay, umwana wawe na ni umwana wanje ni King, nawe arashoboye ibintu byinshi. Gusa murabona ko turi muri scene turahinduka akaba umwana wanje, ko umwana wanje rero na cyane cyane mwamwinjiye mu kazi hakuna mukezo korohereza abantu benshi. Naco nokongera ko arakoze kunyibutsa ikintu nokuvuga nubwo wa muntu ujya mwana wisema, wamujya mwana w'umugore wisema, burya nawe arashoboye cyane gose muri entertainment, ariko arinjiramo neza cyane, yabijemo neza. Ni umuhungu wanje dukorana muri production yanjye Sunlight Production, dukorana n'umuntu akora ibintu nk'ivyo nkora, nabikora nawe nyene kuko ubu turi babiri dukora byinshi kugira ngo kuri yubaka chama yangajenga ibintu nta satani kabisa. Imana ibirimwo kabisa. Yes, nuko reka rero ndabaza mugire subscribe kuri G5 Media, muke mwiruka no kuri Fabrice Mpaweni Hatungimana, kuri Fabrice Hatungimana mugire ama subscribe menshi, murabe filme kuva ku gice cya mbere. Abatarayikurikirana bamaze kuyikurikirana mukomeze muhamagarira abandi kuyikurikirana kugira ngo ikomeze kwigisha abenshi muri runo gwaruka. Niko bimeze. Izina ryanjye ni Elma Love Mwarimu, mwumve neza yuko nishimiye kuba ndabafise nk'abakunzi bacu. Ciao ciao.